mukobwa zohava nsanga ari dayimoni iganza abandi badayimoni bose bo kwisi. Ubisigura gute ukumwene namusanze kwa pasteur kandi bajye bahungu bagaca baza baca bacika ibiragi? Yesu ivyo bikurabwa nibiki wagiye ngaho uri inyegeza kugira uze kuvugira ngaha barira subiramo ivyo bintu kuravuga wibaza ko ntumva? No. Oya urumva nta na kimwe ko ndavuga negamiye ngaha kugira ndaruhuka. Ugize ngo beje wibaza ko atamatwi ifise sinumva rero sinumva naho wogenda hehe naho woja indani mwibi bihome bibiri bakagutera ko nawe itafari icyo wovuga cyose no cumva. None niko nimvira ukuntu umuntu yari karavuga ashobora gucika ikiragi ukuntu we nagusanze haje nta yinzi ko no hagusanga. None nk'ivyo wewe nivyo birakuraba none batubera hose icyarimwe hanza nibyo byiyumviro byawe bipfuye sinkene gusura kuvyiyumvira iyo ndabareka wabona boca bakugirira iki we ntutekereza ugize ngo we uri imana ko ari yibera hose icyarimwe icyo ushatse kuvuga iki? Kazima nibyo bizi ugize ngo umviriza ikindi nanje kugwana ivyo byiyumviro byawe bibi ngaho tagira nuko utekereza ndaye ndigereye regura zimiye si yiyubaca regura zibiye twe turazimira. Yes we Yemwega usinzira nk'abana we nibiki asinzira nuwaza haguterana n'isho gitanda ntiwokumva n'izina ry'Imana ahubwo nuje gute we nyambuje ryama ngaha hanyuma turare mbere ko tutajyama ntituri ku kazi kamwe urisinziriza ngaho menga ntumzi n'iki n'akazi ukora wewe mbe ndyamye usange mwibarabara usange none ibi bintu by'urukundo we ntubona ko twopfuma tubihagarikira ngaha ndagusaba urare ngaha wage none ushaka ndabigenze gute none ubona ko uzohava ntwara umutima wewe wose ukawutwara pipi wose ukawutwara nyene nka bigikankara nyene bakamana. Yes we urumva ushaka kumpeba nibyo ushaka ubwiza ndakubwira ubu waratangiye game kandi kuyivamo izokugora kandi izokurusha. Abandi bakundanye n'abasheri barabaryohera bakaryoherwa mugawe nta n'umunsi n'umwe wigera wemera basi ngo tunasohokane banabibone none kubera gutinya ko dusohokana uzi kunzukira mwijoro gusa niryamiye Simba jewe ntazokana n'inzira no ariko urazi ibi byose ufise ko je ntabikwaka wibagiye ko bariyo kubera jewe uravyibagiye
Cenda zoga warambiwe wibonye ko ubusigaye uhita abantu bose bakakubisa sa mvayenda kubwira ntuzosubire kuzurankinisha je n'umwuga iyo ubonye nje mbaje ku kazi. No. nabihebye nzosubira nzosubira mugabo ubu je mbona woza tukaryama kubera wibuke umwe waramuntumye naramutanze none ubu kubera kutaza kandi umwe naramutanze nene urya umwe wese nzomutanga hanyuma hari kibazo ubu none nje ntucuza ngaho kansanga umwe ngo waramutanze umviza ndakubwira kirazira guciriza inzira hagati urabanza uzane byose ibyo twakubwiye hamubone kumbona abone umwe waramuzanye rero ubundi arihe ko wazanye uwundi byose ntibyabaye ku bw'ubucucu bwawe. Reka nayo majambo yawe sha je nta majambo nkorerako kandi je sinkorerako hayo masantima yawe je mfise akazi mviza wanda ndakugenda ibyo bari by'ibinzani bunyene urabona urya mugabo w'umupasiteri urya mugenzi wawe ndagomba ko dukorana. Urabona uyu muturu urawubona zakugenda umemere haryamye ukarabyubona umemere aharyamye umaze kumemera ucunika Allah none ubu nzogukoresha gute nakubwiye ko nza kugenda umemere aharyamye umemere ku mpande nk'uko hose hano ibisigaye nawe uramenya ingene ubigenza. Umviza n'ikindi kwaza ibyo nakubwiye ntibaza ko wabyumvise je ndigiriye aha ndagiye uja guma ngaha ndekura umviza nkubwire ndekura oya nebo genda banzu gumenda none umwe sinamutazi urabanza utange n'uyundi ujya watanze ntarabira icashikanye ntabanza uzane Allah Pastor. Wow, ndakubona. Ha, mviza rero. Urambona? Wambonye ndibaza? Ubico shaka ni gukorana nawe. Ukaza mu muryango wacu. Jewe. Wanduzi wandi wajewe. Umviriza. Ako kanyaro kawe karahera. Urumva? Ubonye jewe, ubonye nuwo. Ubonye uwo, ubonye na jewe. Shut down! Oh shit! Watu waziranye na wewe. Uriwe wa musi. Urubaho kukavuga. Ukaduza ijwi wewe. Aha uri urahazi. Rabiza ingabo zanje kwanza. Uitwa Kifotozi. Ujya nawe yitwa Kiwana. Ujya nawe ubona yitwa Gitero. Uramuzi ujya? Uyu munsi turagufise. Ujya munsi mwakwihoreye. Urizanisha ubusengesho, uragira ivyo ugomba. Hajya wazi ko byaheze. Uyu munsi nazananye na maîtresse wanje. Nguyo
nakubwira uratekereje mvize rero kubwira kandi ikintu ngiye kukubwira ugitegere n'amatwi yawe abiri uko urabyumva nkeneye ko dukorana ndagomba kuza mu muryango wacu icyo ushaka cyose ushaka kuganza isi ugomba inzu nziza etaje igeretse ko 200 ugomba imodoka yose ushaka tuzoyiguha uzoba uganza isi nta ngorane uzozunguruka isi ukiriwe urafata amamodoka ugendera mu birere icyo nicyo wewe dukeneye icyo dukeneye gusa ni ukuza mu muryango wacu twarakubonye igihe waganira na mutonya wanje twarabonye ko we ukerebutse twaciye tugenda turakora inama turabona yuko ushoboye ari nayo mpamvu ubona nakwemereye biriya byose ariko diri tugomba tuguhe niyi ugenda ukoreshe bariya bashehe bariya ba pastori bariya ba musenyeri abapadiri n'abaririmbyi turabakeneye nziza hanyuma y'ibyo byose tuca tuguha kurongora isi yose urabyaza uyu munsi ni umunsi wawe wa nyuma wo kubaho iri madudu nubwo mu maso umenga yirabagwiye iri madudu utesi wa mukobwa nimba ari umugore aje kunsaba ijambo kumbe